Ikivuko cha Dar Es Salaam ni ihuriro ry'ubudandaji mu buseruko hagati no mu manuko vya Afrika. Ikivuko cha Dar Es Salaam giherereye muri Tanzania ku nkombe z'ibahari ya India. Ni ikivuko cha kane kinini muri Afrika kandi ni irembo rikomeye ryinjiza mu bihugu bidafise inkombe y'ibahari arivyo Malawi, Zambia, Uburundi, Rwanda, Uganda ndetse n'ibice byo mu buseruko bwa Kongo n'ahandi. Uretse kongereza ubushobozi bwayo, ikivuko cha Dar Es Salaam kiriko kirashira mu bikorwa inyishu zitandukanye z'inzira, harimo gukurikirana ibidandazwa kugira ngo corohereza abaronka n'abarungika ibidandazwa. Mu Burundi, ikivuko cha Dar Es Salaam kigizwe n'irembo ryinjiza rikanasora ibidandazwa nk'ibikoresho vya nkenerwa, ibidandazwa bihinguye hamwe n'igitoro tutibagiye n'amamodokari. Ibiro bikuru bijejwe itunganywa ry'ibivuko vya Tanzania arivyo Tanzania Ports Authority ni ihuriro rya serivisi zose zijanye n'ibivuko vya Tanzania. Zitanga ubunararibonye n'ikurikiranwa ritomoye kubinjiza no kubarungika ibidandazwa hanze. Ibiro bikuru bijejwe itunganywa ry'ibivuko vya Tanzania arivyo Tanzania Ports Authority bubicishije mu biro bibiserukira mu Burundi biri ku Chaussée du Prince Louis Rwagasore nimero 57 harabana n'icicaro gikuru c'Ibanki CRDB ryipfurije abasanzwe bakoresha ibivuko vya Tanzania n'abarundi muri rusange. Noheli Nziza n'umwaka mushasha muhire w'2024.